Ijambo amahoro, nta mahoro uno munsi yigeze abaho, nta mahoro ariho, nta mahoro kandi azigera abaho kuri isi ya rurema. Sinzi ko novyita umuvumba canke novyita iki kuko ntayazigera abaho. Tubirabire hafi na je namwe. Umbwire gute amahinguriro ku isi ahingura ivyifungurwa menshi arugaragahomba. Ariko amahinguriro ariko atera imbere cyane kandi ariko adandaza byinshi, akadandaza menshi ashoboka n'amahinguriro akora ibigwanisha. Amahinguriro akora ibigwanisha ari ku isoko, amahinguriro akora ibigwanisha afise inyungu, amahinguriro akora ibigwanisha afise akazi kenshi menshi muri ariko akora ijoro n'umutaga kugira ngo baronke ivyo baha ivyo bashaka ku isoko, baronke ivyo baha abakiriya babo. Mbega none ko tuzi neza ko ikigwanisho nticubaka kirasambura, haba ku bikoko canke no ku bantu, ku bidukikije hose kirasambura. None mbwira ko nimba ayo mahinguriro akora ijoro n'umutaga, nimba ayo mahinguriro afise isoko rinini ku isi, isoko mpuzamakungu, wombwira ko ayo mahinguriro ivyo akora bija hehe? Nibo bantu bambere babwira ubwoba iyo ufashe nawe ufata itopito za bindi by'abana agapima neza akagema umuntu, polisi ya quartier yose canke akarere kose karahagara kubera ko hagize umunyagihugu wabagira ahungabana. Ariko umuza izindi ziri iruhande yabo nizo ziriko zikora misile, nizo ziriko zikora bombe, nizo ziriko zikora inkoho zitandukanye ziza guhungabanya ubuzima bw'undi munyagihugu yabo wabo canke wahandi. Ico zikora zifise objectif sizo guza kurasa inyoni no kugira ngo imirima yere neza canke ngo igire iki. Uzoshaka kubaho mu bungukira mu bikorwa by'abandi bato bato. Iyo ushaka kungukira muri by'abandi bato bato nabo bazoshaka kwirevolta. Nico kiriko usanga hirya no hino mu bihugu byo kwisi. Yesu ni wa Mungu wanyu, ni Chris Alex ngarutse kandi nje kugira ngo tuyage kuri point imwe kuri bwanje ikomeye, kuri benshi rakomeye, kuko ni kimwe mu bintu byankenerwa mu buzima bwa kiremwa muntu canke aho ku buzima bwa bose ndetse n'ibiremwa muri rusange. Ego kuri kamera muhinga wacu ariko abikora neza, Imana imuhezagire. Kandi ntitwohengeshanya kubanza no gushimira mwebwe mwese mudufasha kugira s'abonner, mukagira partage, mukagira commentaire, mukagira j'aime ku bikorwa byacu kugira ngo umunsi ku wundi bigume bitera imbere, bigume bikomera, bigume biryoha. Ego no munsi dushaka tuvuge kuri point ivuga amahoro. Ni kenshi na kenshi dukunze kumva wewe wakuze no wavuse wakuze washaje wumva ijambo amahoro, ariko nibaza cyo kimwe na jewe navutse nkura numva koko iryo jambo amahoro. None sino ntaraja kure notangura kubaza ndakubaza nti wewe kuva ubayeho isi irigera iba mu mahoro? Je kubganje inyishu ni oya, isi ntirigera iba mu mahoro, ahubwo isi yabaye mu gahengwe. Isi yabaye mu gahengwe kuko tuvuza amahoro, je ndashobora kubona yaronse no munsi ejo nawe ukaba uno uwundi mugenzanje hajya akaba atayafise, sivyo? Tuvuze ngo amahoro, amwe mu majambo nogerageza kuvunagura nkagira amagufi, amahoro no munsi tuyumva ku matwi. Hariho benshi jewe na wewe canke n'abagenza tuyumva ku matwi, ariko amahoro akaza mu mice itandukanye. Uno munsi jambo amahoro ni jambo ritagifise mu mico y'ikirundi. Nibyo nindamukanya amahoro, nindamukanyo yiteka, kubemera, nindamukanyo Yesu Kristo yakoresheje mu kuramutsa abantu abaremesha imitima mu gihe bari bafise agahinda, niko no bivuga. Ego ariko no munsi koko twiravye hirya no hino jambo amahoro nta valeur rigifise, kuko amahinguriro cyane cyane reka ndakivuye gutya mu kugisigura. Jambo amahoro, nta mahoro uno munsi yigeze abaho, nta mahoro ariho, nta mahoro kandi azigera abaho kuri isi ya rurema. Sinzi ko novyita umuvumba canke novyita iki kuko ntayazigera abaho. Tubirabire hafi na je namwe. Umbwire gute amahinguriro ku isi ahingura ivyifungurwa menshi arugaragahomba, ariko amahinguriro ariko atera imbere cyane kandi ariko adandaza byinshi, akadandaza menshi ashoboka n'amahinguriro akora ibigwanisha.
amahinguriro akora ibigwanisha ari ku isoko, amahinguriro akora ibigwanisha afise inyungu, amahinguriro akora ibigwanisha afise akazi kenshi menshi muri yariko akora ijoro n'umutaga kugira ngo baronke ivyo baha ivyo bashira ku isoko, baronke ivyo baha abakiriya babo. Mbega none ko tuzi neza ko ikigwanisho nticubaka kirasambura, haba ku bikoko canke no ku bantu, ku bidukikije hose kirasambura. Nombwira ko nimba ayo mahinguriro akora ijoro n'umutaga, nimba ayo mahinguriro afise isoko rinini kw'isi, isoko mpuzamakungu, wombwira ko ayo mahinguriro ivyo akora bija hehe? Sibiza guhungabanya ya mahoro. Vyumvikana neza nimba ayo mahinguriro agikora gutyoye, nta mahoro kw'isi azigera abaho. Kandi nimba hakiriho abafise ubushobozi, abafise imitahe minini bemvestisa muri ayo mahinguriro, ntibazigera bemerera wewe udafise ubwo bushobozi bw'uko ubaho mu mahoro, kuko wewe uronse amahoro, wewe nawe acabura isoko, acabura ibyo acuruza, acabura naho acururiza, sivyo? Byumvikana wewe umunsi wose uzogerageza kuba ufise amahoro, nawe azobahombye. Nico gituma nawe atazigira kwemera kugira amahoro na gatoya. Tukaca turaba uno munsi intambara imwe iva mu ntambara y'ibisasu ikaja mu ntambara y'ibiza, tukava mu ntambara y'ibiza tukaja mu ntambara ya crise politique, tukava mu ntambara y'ibinabiriya. Bivuze ko ibibuza amahoro ikiremwa muntu ni byinshi cyane, kandi ku munsi bibaho, bimwe biraza bikabaho bikagenda, ibindi bikaza bigacaho bikarengana, ibindi bikavuka. Umunsi ku munsi, umwaka ku wundi, imyaka ku yindi, havuka ikibazo kiza kubangamira ikiremwa muntu, kibangamira amahoro. Tukaja turaba bamwe mu bigo mpuzamakungu bimwe bivuga ngo biharanira agateka kazi na muntu canke biharanira amahoro ku isi, mbega hoba habuze iki kugira ngo bishoboke ayo mahoro aboneke? Konzi ko byinshi muri byo bifise uburyo bushoboka, bifise ibikoresho bikomeye bijanye n'iterambere kugira ngo ikiremwa muntu kironka amahoro, ariko ibyo byose byabuze kubera iki? Bivuze muri ayo aho hirya no hino baba ninakubwiye ko bafise nk'umutahe canke baronka inyungu kuri iyo wewe ubaye atamahoro ufise. Hariho iyo habaye bamwe bataye izabo bagahunga, abamo abandi bafise baronka isoko y'ibifungurwa, kuko bahunze bafungurirwa n'amashamwe mpuzamakungu. Murabizi ko hariho abace baronka isoko y'ibifungurwa. Iyo habaye intambara bamwe bagahunga, habaho bamwe basohora imiti bagasohora ibiki. Iyo habaye ikibazo c'ubugwayi mwe akaruriro mwarabonye nka COVID-19 no kuvuga uravye autant d'argent yasohoye ku mashamwe mpuzamakungu asohoka canke ku bihugu n'uruhombo byateye ku bihugu kw'isi, ni kimwe mu bintu ubona ko cazanye uruhombo rukomeye haba ku bihugu muri rusange. Mu bihugu habaye uruhombo ku bantu, uruhombo benshi ntibakora, abandi ntibagira iki. Rero uzoba ari muri ryaterambere ni wa wundi yakoze cya kigwanisho. Simvuze ngo ugende ukora ibigwanisho ngo nuko uzotera imbere, ariko umenye ko ubikora canke aho bikorerwa hose ntabikora afise intumbero yo guhaga hengwe ikiremwa muntu nta gatoya. Oya, kuko raba aho uri, aho uherereye, uribaza ko mujejwe umutekano canke sirikare wibaza ngo nico gitanga amahoro? Oya, bo bagufasha guronka gahengwe, kuko baragabanya basi bakagabanya kariro nkuko gwarukaro bivuga, ariko sibo batanga amahoro. Novuga amahoro ava ku Mana, amahoro akava mu mitima yacu, amahoro akava mu bikorwa byacu, mu gihe twumva intumbero imwe dushaka gushika ku kintu kimwe. Mu gihe numva ko jewe ni wewe ninakubabaza biza kugira ingaruka kuri jewe canke agahinda bitera agahinda jewe, aho oye twogerageza basi tugashikaho twumva ko ubarebwa mugenzanje ari uburibwe kuri jewe. Mugabo mu gihe ncumva ko kugira ngo jewe ibi bigende neza ntegeza kukubabaza, urumva ko muri jewe hamaze kuzamwa akantu k'ubukoko. Ikintu nyamukuru rero twagerageje guca hirya no hino, haba mu bagenzi banje abo genda urabaza, kuko mbere yo kuza dufata imbere ya kamera urabaza mbega none wewe ubyibaza ko iki kintu kivuga ko iki. Benshi basanga tuza guhuriza ku kintu kimwe, ni umwina w'ivyisi. Abantu baramaze kuba bakidahaga, kuko dufise gushaka kurundira byinshi cyane bishoboka, turonke byinshi cyane bishoboka, tutitaye ku buzima bw'abari ruhande yacu,
tutitaye ku buzima bw'iruhande yacu, tutitaye ku buzima bw'ibidukikije, tutitaye ku nyungu rusangi za benshi, ariko tukita ku nyungu ya jeje nyene canke ya wewe nyene n'umuryango wawe, ukumva ko byose biheze. Niyo abandi bogira ikibazo, niyo abandi bogwara, niyo abandi bohunga canke bogira iki, ukumva ko ico ari inyungu kuri wewe. Mugabo ntibibagire ko igisi uwo yikurekera agahita nawe wenyene akagukura mu bandi, abandi bose akabimura akagusiga ko wenyene, ukicwa n'agahinda. Mugabo ico si cyo babandi bo babiyumvira, wa undi ariko akora za misile, kuko wewe ni akora misile za guturisa, nibaza ko atayikora afise intumbero yo kwiturisa mu gihugu iwiwe. Cyane cyane murabe ibihugu bifise amahinguriro manini manini akora ibyo bigwanisho canke ibyo byose bihitanikire ubuzima bw'ikiremwa muntu canke ubuzima bw'ibidukikije muri rusange. Nibo bantu ba mbere babwira ubwoba iyo ufashe nawo ufata itopito za bindi by'abana agapima neza akagema umuntu, polisi ya quartier yose canke akarere kose karahagara kubera ko hagize umunyagihugu wabagira ahungabana. Ariko muza izindi ziri hejuru hande yabo nizo ziriko zikora misile, nizo ziriko zikora bombe, nizo ziriko zikora inkoho zitandukanye ziza guhungabanya ubuzima bw'undi munyagihugu, yabo wabo canke wahandi. Ico zikora zifise objectif sizo guza kurasa inyoni no kugira ngo imirima yere neza canke ngo igire iki, oya ni gutyo bikaca bituma bitudindiza mu iterambere ry'ibihugu byacu, uko bwa buryo bwari kuja gufasha mu bikorwa by'iterambere. Usanga mu wese agerageza kwidefanda, mu wese agerageza kwidefanda, agerageza kwibako, agerageza kuvuga ati iwanje mbega buca gute canke iwanje bigenda gute. Nibaza benshi babigerageza gutyo kugira ngo barabuko amaramuko yoshoboka. Mungani kimwe kiza mu gusubiza inyuma iterambere ry'umunyagihugu canke iterambere ry'abanyagihugu. Umunyagihugu atamahoro afise, amahoro y'umunyagihugu nayo adahagaze mu nda, ngo hagarare mu magara meza, ngo hagarare mu rutu natuyi yakeneye ngo aronke, nta mahoro agira. Siko rero muri ibyo byose inyamukuru ikikorwa nyamukuru umuntu akwiye gukora nukumva nkuko abemera bivuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Turabe n'abariko bakora ubushakashatsi canke abariko bakora ibikorwa mva bwenge biko birakoreka, bakore ibikorwa biza bitabangamira ubuzima bwa kiremwa muntu. No munsi turiko ubushakashatsi bwo bakora bafise gukora indege y'intambara geni minota 10 n'inga ikabimaze kontina yose imaze irengana. Ariko no munsi niba ari indege y'ingenzi canke ya indege zo gutabara mu buzima bw'abanyagihugu, ama ambulance sinzi kuntu bazivuga, ambulance zo mu kirere z'indege, siniba ni gute ngahi wacu bishoboka canke tutabibona iryo terambere tutaribona. Ariko turabona ko haraza ubwoko bw'ibikoresho kanaka ubusirikare ntabyonze, ariko nibaza ko bishoboka mu kukingira imbibe z'igihugu n'ibihugu byacu, hakaza ibikoresho bihanitse canke bikomeye gusumba bya bindi. Ariko ibyari bikenewe kuri ca kibazo cy'amagara y'abantu, ca kibazo c'iterambere ry'umunyagihugu, ca kibazo ca za mashini zo kurima, ariko haraza ikamyo zinini zitwara, wumve ico kintu, harabaho ikamyo bazana ikamyo zinini ziza zo gutwara ibigwanisho bigiye guhitana ibidukikije natwebwe turimo ibiremwa muntu. Ariko hakabura ikamyo ziza gufasha mu bikorwa byo kurima, kurura canke kugira iki, zoza kubifasha kugira ngo byihutishe rya terambere ry'umunyagihugu akeneye, uko umutekano canke amahoro y'umunyagihugu ahagarara mu nda. None nihabura bwa bushobozi canke bya bikoresho byoza kumufasha kugira ngo ashike kuri ico cifuzo canke kuri iyo ntumbero yiwe, bizohera he? Nivyo murashobora kuba mufise ubwo bushobozi n'ivyo bikoresho mukabizana, ariko igikorwa cyabyo no gusambura nitwaba tutariko turabaho uko bikenewe cyangwa uko biri, hazobaho umwe wese kubaho kuri mu nguvu z'uko ashoboye. Wewe uzofise ubushobozi bunini uzoshaka kubaho mu bungukira mu bikorwa babandi bato bato. Iyo ushaka kungukira muri by'abandi bato bato, nabo bazoshaka kwirevolta. Nico kiriko usanga hirya no hino mu bihugu byo kwisi, haba muri Afrika canke haba hehe hose, habaho akantu ka revolution. Revolution rero ituruka ku ishavu ry'uko haba habayeho umuntu aba yashatse kwigira kibirengeye, agashaka kuba
kiremwa akashaka kuba wa wundi ndavuze ndategetse niho haba catangura kuvuka wa muntu ashaka kumva ko ako kantu atari keza, ako kantu arakarenganyo agashaka kwirevolta. Rero niba kenshi kuri isi ya rurema hariho benshi amashyirahamwe menshi ariko akabaho tugiye kuraba ibyo ibikorwa ariko arakora ibikorwa ngo byo guharanira agateka kazi no muntu canke guharanira uburenganzira bwa muntu runaka, guharanira uburenganzira bwa domaine y'inaka y'abantu, tutaravye ubunini n'ubushobozi bw'ibyo biriko birazana kuri twe bikiremwa muntu. None ni waza guharanira ngo agateka k'umuntu ashonje bizoshoboka burya. Ariko uno munsi twari dukwiye kuvira hasi rimwe tukumva none ikigwanisho kimaze iki ko ari kwica atari gukiza. Umunyagihugu hariya ugatumba arabura imiti, ariko arabura imiti mugabo mu komiseri canke mu general kanaka yaronse imodoka yaronse pick-up shashi yo kumutwara. None ni ikihe cari gifise akamaro gusumba muri ivyo? Sinshatse kuvogera abana bariya ariko turakwiye kuraba ibishoboka ko nimba umutekano canke kwirinda kwicungera muri rusange ari byo byotuma bisumba ubuzima bw'umunyagihugu. Ico nibaza ko twuba turiko tuje handi hantu hatandukanye canke harengeye uko twe twari tubyifuza canke uko umunyagihugu yavyifuza. Ego nukuraba rero byaba muri ibyo bihugu binini canke ibyo bihugu bikomakomeye mu iterambere, ibyo bo byifuza n'ubucuruzi bwabo no gusora mu stock yabo ibyo bafise, basoye mu stock yabo ibyo bafise bidandarize birongera amafaranga, kandi yandi baca bagarukamwo wewe wahejeje kubashorera wagiye kugura akamyonete nyinshi za gisirikare, wagiye kugura amasasu menshi, niyo bagaruka akakubwira ko ni yadanaje 150% caza kaguha 10%, akakubwira ko yaguha imfashanyo, akakubwira ko agaruka kugutegeka. Byabi sasu iruhande niki byose byo kuba bifise ingaruka zo kubuzima bwa kiremwa muntu, nibyo ubifise acagaruka kugukangisha, akagaruka kugukangisha ngo shaka ko ibintu bimera gutya, nutabigira gutya ndagutera canke ndagira iki ibintu kica kibigikangisho. Kica kibigikangisho biza kugaruka no mu buzima bw'abanyagihugu canke no mu mico mu kubaho k'umunyagihugu w'ibindi bihugu bitabifise bwa bushobozi, aca sanga abayeho kwitegeko ry'undi y'ikindi gihugu canke kwitegeko ry'abandi bantu kanaka bafise ubwo bushobozi. Gutyo benshi rero babamwo batabishaka canke mu mabwirizwa n'amategeko uca usanga agendamwe ahinduka yandaza yitamwo biza kuva kuri bwa bushake canke kwifuza ko kwa bya bihugu meme niyo mwa mudasangiye imico bagashaka ko beintegra ya mico yabo mu buzima bw'igihugu canke mu buzima bw'abandi banyagihugu b'ibindi bihugu, bikageraho bo ubwabo b'abanyagihugu bitaba bibaguye neza, ariko kubera ko nta kundi bari bugire niba byanka hari ubushobozi bwubatswe hariya bundi turabakupira iki niki gutyo biza kubangamira cyane bwa buzima bw'umunyagihugu. Cya kigwanisho cyakozwe cyitwa ngo fashewe amahera kaza kuza muri bya bikorwa by'umunyagihugu byaterambere ry'umunyagihugu, bikaca ari byo biza bikaza gutera igitsure no gukangisha wa munyagihugu nyene byakabaye ari we ari karafashwa mbere y'abandi. Ego sinohengeshanya kandi kongera gushimira cyane mwebwe membre ba Rwanda TV1 muri ko muratushigikira. Ego iyo musangije ibikorwa byacu murabona iyo turiko turabibahereza, ni byiza ko tugirageza kukibonye, nibaza kugira subscribe ataco bitwaye ku muntu nakantu gato cyane kora ata muntu nta kiguzi umuntu aba gushizeko ntaki. Ego ukagira partage kugira ngo nimiburi tugira umuryango wagutse urimwe abandi canke nimbubona icimviro kanaka kiba wabaye intéressé naco ukagira partage ku bandi, ukagira commentaire kuko jemba nazanye iki cimviro canke nkazana iki kiyago na office ikindi ushobora kongera ko canke ukavuga ati nanje ndabibona gutya, ni byiza tugahana urubuga tugahana umwanya tukayaga